Les cinéastes kenshi baba nkunda gukoresha inote ya prostitution badandaza imibiri bagira ukuntu baryamana n'abagabo benshi bagura imibiri vuze ngo mugira ubuntu butiza urugi umuntu wa mbere yabivuze arafise uwo yabonye ariko kandi cangaruka aho yamubonye yari wenyene kandi abo bari kumwe bose ntibari abakinyi ba fili siko akoko rero nta muntu yabikoze ngo nuko aje muri aje mwino y'indasi niko yarameze ahubwo yaje ahantu hagaragara abona abakiriya benshi acakora cyane mama lawo uyo ari mu kugira mariage imyiteguro myiza y'ubukwe mama lawo nani yore FANNY tugasambana twarabatijwe byose ni kimya amazi ntaca ku mwobo rero nafatiye kuri Mimi ko yaraza nga agatamba igisirimba akagira iki akatubwira ubutumwa hari abapasiteri b'abasambanyi mugabo arinyisha ariko vyose reka tubikoranirize hamwe Imana ituraba ubuye kurya umwana nawe buca barya wawe This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody everyone aho muri hose ku mpande zine zisi twizere yuko mumeze neza mba ndabakumbuye umunsi ku munsi niyo mpamvu ntageza gutangura ndabaramutsa aho muherereye hose twizere yuko mushima natwe turashima umuremyi ino ni Fresh TV 257 nitwa Ndikuriyo Leonce the son of God Dr. of Love nicaranye na Prince Keys umwe mu basore bariko baragohereza amasanamu utobona ahandi hantu na hamwe twakira yaramuheruka yitwa INAMUCO munyuma birahinduka yitwa INALIGHT niko gashasha yari ya launchinze ariko nabonye asigaye yitwa INALIGELA ane padire INALIGELA riranagoye kuvuga ukuntu sindarimenyera oya pronunciation yanyayo kuri ni ligera ni ligela ni Ligera. Ni Italiane ni Spanish. Ni Espanyol. Inaligela. Ligera. Muga kesho usanga nyene kubera pronunciation ngo ligera. Oya tunakora nakupa ngo ina ligera. Oya ni inaligera. Je nibaza ko yashatse abarevuga ngo ligera. Inaligera nico kimwe na INALIGHT no bonde. Na INALIGHT na INAMUCO. Bivuze yuko akantu ligera gasigura umuco kandi usigura light. Kandi lumière. Ngeno misuri kugenda uvuga n'igifaransa gose shana abanyane bati sinzi impamvu biri kumfata cyane kandi atari uko ndanabizi gose. Dimwa sindakizi gose ariko ruri mu ndimi nkunda. Ahajyo nakunda français. Icongereza iki mbona umenga nturenze. Oya. Hura n'umwana ashazi gukora ilo français neza. Uguma nkuku. Abantu urazi yuko abantu bakunda igifaransa batakivukiyemo mu makaragitere yabo ngo kenshi bakunze kuba ari abantu bari romantique. Nkabanzi yuko umuntu yitwa INALIGELA ikintu citwa romance ndavuze cacongereza udabona ko gitwika ariko ntaco urumva ibintu by'amapenzi ibintu byo kuba romantique je mabona atari ivyabo ivyo biza umusheri wanje nawe sinzi ko araba ese musho je mbabona ndakuravye imisi ko mbamona menga ntiwizerera mu rukundo gose birava byoshika nkubo wakunze umuntu ukarira umuntu namukunze nkarira kwa kuntu nyene vati wa ndikonda gikumbuye sha ndagikunda ukabona umwana mu maso aradutse n'amarira aratembagaye oya nivyo utegekanya ko bizokubako canke byarakubayeko birimwo fru ukuntu biragoye bariko ravuga uburyo wikundira abatipe bavuga igifaransa sha ndakunda umuntu vraiment avuga ingabore wose s'il vous plaît oya uri mu rukundo n'igifaransa ciyo mu kujya mutama yo baravuga avugorora imino kuri jewe donc niyo turi nk'ahantu ariko atubwira ibintu kenshi sindavyumva ngoma ndamuraba nkuko wamutangariye gusa aravuga soko na pe le français de français ukacona itandukaniro ry'abize kera n'abigubu uramuzi nawe
yona kwica yona kandi rero ujya musaza burya icazi si igifaransa gusa burya ujya musaza avuga n'igiswahili neza gose si kimwe cibubandi co mwibarabara oya byo bita sanifu lugha ya kufumba imwe muco avuga lugha yenyewe kutoka kwa Nyerere sawa so muco ndakwakiriye sha ibihe imisi bari myinshi abantu bagumye bakunyishuza ngo muco turamukumbuye ariko n'abantu bakunda ibiganiro vyawe nabonye wanatanguje cheno birantangaza mbonye mu misi itari myinshi ugira ukwiza 1k nimba buteko turavugana itana kwi ati byose tubikesha Imana hamurakoze kunyakira my name is INAMUCO is Doni sinzoyaheba mugabo ati je m'appelle niko nitwa Doniya hama ndabaramukije cyane abantu bo kuri Fresh TV abakunzi ba Fresh TV abakunzi banje abakunzi bahantu hose ngenda nkorera sino precisa parce que ndi mu projet menshi kandi apasa ahantu henshi rero sinoca ndahadondora gose ngo ndahamara ariko ndabaramukije umwe wese mu vyubahiro vyiwe yumve ko ndamuramukije cyane kandi bivuye ku mutima rero ndaryohewe cyane no kuba hano ndaryohewe no kuba kuri kamera za Fresh TV mwakoze kandi kunyakira vyagiye bigorana byarakoranye kubera ubuzima murabizi sha ntibiba vyoroshe mushoje uburyo utera unantangaza narakurondeye ryari numva ngo wagiye ngo guteka birantangaza n'abatana bakobwa ko mbona batikora ko babastare araja mu ifurakirwa renyegeza inkwi ngo ariko arateka muco muri byinshi ukora harimo no guteka hari umugani abarundi baciye ngo umwuko nikiriko urabona kijya giti ako kembe nk'ubu twagafata mena citwa umwembe igiti c'umwembe wibesha ugicumbisha ubugari citwa umwuko rero mu gihe umwuko nujya mwuko ubukoze kurya ariko udacumba canke atabugari buriko ni giti nk'ivyo biti rero kwita umustar canke ukaba n'umustar mugaba atakantu ntibikubuza gukora ibindi vyose kandi kuba umustar sukuvuga ngo uri muri ibi star ni ikintu kiba kiboneka ikintu cose ubonekamwe uri umustar wo mwiyo domaine hari aba star ba cuisinier tuba tuzi nawe kandi twa umustar rero je gusa nuko ndi umustar njagaraye ujagaraye gute kubera ukora vyinshi na stability mfise kujagara kwawe none biva kukimu kubera kutopoza ngo ugume hamwe nimba ari ikintu kimwe aba ari cyo ubaho uhanze amaso ibindi bireke ahantu numvise amafaranga umutima urasimba ivyo ukunda ndashaka gupanga ari nka weekend tuyu munsi ndaryama nibeshe nihindukiza ko mbangiye senebwaza kwipresenta rero nitwa navuze izina ubu nkaba mfise cheno shasha yiwanje nitiri kwe presenter wari wabihejeje ahubwo nuko wari wibagiye kuvuga agaceno babimenyereye yese mutarabimenya mfise ubu ndafise chaîne yanje nshirako kubikorwa vyanje YouTube pana Facebook ni page nkorera kubikorwa vyanje yitwa Ina Ligera twamye tuyivuga Ina ni izina ry'iwanje namwe ndabivuga burya urabona uje nko ku mutumbi wacu ukavuga ati ndangira ko abamuco ntaho bokwereka habwo je nano nibaza ngo hari ahantu ugezeyo ukavuga ati muco boca bahamenya ukuri kuri nayi wacu ntibopfa bantoye ariko wibeshe ukiri no n'ahantu haraha ugomba kwinjira muri nayi wacu uvuga ati ndangira ko abayina n'umwana mutoye aho hamugara ngo Ina ivyo vyamuco rero nyene narabimpamagara ino na ruguru benshi barabimpamagara mugabo yitwa Ina Ligera bigisigura umuco ni kiespanyol bivuza yuko ubukumbuga zawe na Facebook page no nyene yahindutse niko yitwa kandi sorry sana sinajagaraye naheruka nganda babwira ibintu vya Ina Light uravuza kantu ka Night Man nkumva je karatwika mbere no gusumba nivyo vya Ligera turenda kwitwara reka do pronounce uko kuntu mwumva ubwo buryohe karimwo niko nabandi bantu bumvise uburyohe karimwo rero nibe na macano meshi yitwa nkuko Instagram ni vyinshi vyitwa nkuko nanje narirondera nkibura kaguma ntora abandi mbona abandi ego mugashani vanegeze gukirika ingomba kuforanga kuri Instagram mbona abantu bitwa Ina Light benshi Ina Light nefu ngo Ina Light de cyaro candi yumvira cangira Ina my name
na ligera umuco ubu rero nitwa mama ligera. Mama Ligera kamakawa kamada. Wa mwana mubonye kabisa yinjiye aberewe cyane kabisa ndi mu rukundo n'ikirato wambaye for real. Are you sure? Oya inshuro zose muco rero ndarabwiza uko naba nakubwiye kuberewe. Sinakubesha. Ariko iyo ndakubwiye kuberewe ari navya ari vyijana kwijana. Ni uno musi wambaye ikirato ciza no mama we. Igihumbi $1 niyo make mba mbona caraguzwe. Mvuge make. Ararenga. Kani makeya. Je nambara ibintu bizimbuye. Aki fashion si nyafrika nukuri. Oya. No nivyo vyiwawe mbwira hi Bujumbura ahantu babikorera. Ibi no mukayanza basigaye babifyatura. Eko nuko kwima mukayanza abantu bakora ibukare nziza. Ya biba vyapfuye. Uruno rushato rw'imparage to bari ibintu bisanzwe no kurusena. Je nambara amabalo. Nibutsa uretse ipantaro gusa. Akindi kintu camagaze nambara. Umupira vyaranse ndava mpira ngiye kugura umupira wa magaze. No nivyo nibaro. Chena kiguze mu balo amafaranga makeya. Sinkunda ibintu vyamagaze sinzi impamvu ngira n'ubukene burimo. Sindiko njija abantu. Ubukene reka waruzi yuko ibaro OG ibizimvye gusumba amagaze. Si. Nkiyo ni OG. Ni pantaro ni kubera amabalo ankwiye bivanye na taye cansanga ari mbi. Nivyoroshe gucuyigwa ko okay. Niyo mpamvu roca ngura amagaze iyo ngura size. Sini bisigaye. Okay. Ni balo. Yana ubahwe cyane tu usibye ko ku maboko haracari inalight inaligera ntiraza turabiri he umukoresere wanje wabaje yaramaze kuja tena nagumye nibonera inalight ko ari wa musi nabona ariko wamaze kwambara oya barabimpindure basi utudome 3 gusa bongera barabimpinduriye ndani haba hari ipantaro n'akantu kanwari nyuma yambaye ikintu gisa bagita gute bagita ibimanto imanto voilà wow umenga ni koti. Aya. Uvuze ahubwo ngo mantu cumenga ni koti inde hataye mugana kandi ga fashion kaba kihari. Ariko je ntibinanangaza cyane. Muri byishwe ko turavuga ukora. Urateka ukongera ukanadandaza impuzu. Nawe nyine bazera ndi mwisoko asha muco. Nabandi mwisoko hahiye. We ka warantelefone sinibutse ko nakufye. Mbe. Nanakwandike umukiriya tantine. Dayo turabizi. Yarova ngo dayo. Sinzi ico kintu nico gisigura. Nasanze babivuga nayo zamba. Mama bahari mu buyenzi ngo dayo. Nanje canza ndavuga nyene. Je nibaza ko ari dada bashitse ko nakandi kantu baca baragahina ngo dayo. Muco ntibikuderanja uja mu isoko uri kuradandaza ukabona abandi bantu bakumenya nk'umuntu w'umustar. No ahubwo ndashimira abafana banje. Umufana wanje n'ukuri bandengutseko. Iyo mpuzu suko mbafise nziza zirenze iz'abandi kuko ukuntu dukora tuguha twese ugacagura ariko vraiment ndabakunda baranshorera ntibandengana muga kandi haro nabandamutsa yo muco ndumufana wawe ariko ashorera handi oya bayamaze kuhabona none ko kumbura oya yoshira ngo nakamwe none nimba bazimba oya muga nimba nzimba izi mpuzu z'abana bari prix normal witandariza impuzu z'abana ni z'abana wow mugara muco je nibaza ko nk'umufana waje kugushorera yari nka 5 ararenza ko ibindi 5 oya cyangwa cashaka pare contre ngo umuhe kuri make ya kubera nagufana oya je ni prix normal ahubwo nshatse kugusigira ndagusigiramo mugabo twavuganye ukamenya ko nkucoreye namba ni 2000 mugabo kijama cica kazi mugabo pana kumucorera uzi ko dufise abafana hano bahakwa no kuturihisha ama views ekosha ngira ngo mameka kavuga atari ngo namandaba ngo ibintu byawe ngo namandaba ese babibaza ko views za hano mani nta n'amafaranga niko kuri biduha abantu sinanya n'umugusanya urumvanya n'umuntu afise abantu abafise vyose kabisa so ni INAMUCO tuba twakiriye umwe mu bantu nkuko natangenda bivuga byabonetse ko abantu baba bakunda ibintu byawe comment hirya no hino bari umunezero kongera kukwakira umwe mu bantu mu ma character afise sinzi nimba ari quality cyangwa ari defo utopfa kubona ngo mu bintu by'insakunsa ku hirya no hino ibintu byacitse burya wewe ngo uvuga hageze muco nta bintu ngo umuntu yapfa kukubonamwo ngo mvuga hageze kandi mvugana na nyenevyo ariko rero bisa n'ibigukwegera ku rundi ruhande uzi impamvu muco je mbona menga nta bantu b'abagenzi benshi ufise muri bantu musangiye ubuzi ko menga urigunze ukuntu bimeze ukuntu je ngira abagenzi en general ukuntu no kwivuga nta bagenzi ngira ya ndabagira mena ubunyene wewe uri umugenzi wanje none tuko turakorana
tuba umugenzi muco by'umwanya by'iminota 30 tuba turi kumwe. Okay, je tuba umugenzi bivanya n'ikintu duhuriyemo. Abanyeshure ku ishure nari mfite abanyeshure ari sali iki ukomsa gutyo muhane syllabus baguha amatwiyo baguha iki ishure ryaraheze stop. Kumenga ubushuti bwawe muco buragoye kujera. Niko biri parce que ibintu vyinshi nk'ivyo bikwega n'urwanko nyene rudasanzwe. Niyo twoba tubana nkabona hari ikintu cahatari tagihurizako singira ubujyajya ngo nkwiyorobeke ko ngo ndenzeko stop. Biranateye ubwoba namye ndabajyari ndakunda gukurikirana imwe amajambo uvuga ndavuga ati none muco kabisa ameze gute kugeza n'igihe uvuga yuko arano wavuze yuko umuntu nibwo mwoba ubona menga muri abagenzi utabukwiye gufata yuko dimo umuntu kukuba hagufi kuba muri kumwe ntabwo ari byo bisobanura ko ari ukwiye gufata nk'umuntu adasanzwe ati ibaze yuko umuntu mushobora kuba munajyamana ku gitanda kimwe no kugufuka akagufuka ariko ntibyitwe yuko ari go rukundo rwanyagwa ahubwo akanabikora ari umwansi mucisha kintu gisekurira abantu gute umuntu mwojyamana mu ishuki imwe je niko nabifashe akanagufuka wifukuye ariko ntaba ari byo byerekana kukugirira neza n'ubuja kukurya kagiruko ubuja kukurya nk'ubu ndi ngaha akamenya ko nshonje nk'ubu kabona ko nshonje ukavuga ati mucingo nkucane hajya nkufungure vraiment ndabona ko ushonje kandi unyanka nkaba ndabikoresha twa neza nkoro nigo gwa karite nigo gwa karite reka muco nkafata ibihumbi 10 byanje nkasohora ati tugende hano hirya kwa naka ndakugurire ari urwanko unyanka ndagwa karorero hari ibintu keshi vyeze bihoraho byo guhana amashano siko none ubaza umuntu aguhishano nujya muba muhuye rimwe yori guha mupfiki yori guha gute ukuvuga ati mubanza mukegerana muba muri kumwe ubwa mbere yaraguhaye utuntu akakongera agashiramo ya rero ibintu byo kuvuga umuntu ngo mwamana hamwe ntibisugura yuko ari we mukunzi ubufise nta nagato hariho n'undi muntu aba yumva mutokwama mugendana adashaka no kunakubona kumva kukubona nta bintu vyahatari kandi agukunda ariko umugenzi muco nawe barakubwira ati burya umugenzi wanyawe ni umuntu akuba hagufi mu marushwa no mu magogwa ni wa muntu mwamana ni wa muntu akuvuna inzara ushonje muco nibaze bakubesha hariho n'ingya z'ijambo bakazivugirako kandi yaziguhaye mu gihe yazivugiye ko mutari kumwe ubona wari urukundo cyangwa uri muri babandi bizera urukundo rwa kure hari umuntu nigeze kumva yuko niyo ari mu rukundo atabakeneye ko umuntu barurimwe amuguma hagufi en general urukundo ahantu ruri ntigwihayagiza kandi ntigwivuga kandi urukundo si ikintu cikibuye ubona ngo giteretse aho rubamwo mu muntu indani none muco rutihaya ucumenga nkubo nk'akarorero ntabwo wewe wovyumva kimwe nabana abantu usanga bari mu nkundo ugasanga day by day no gupostingana ku ma Facebook ni sheri shushu narinda gukumbuye waramutse gute ko menga ivyo bintu muco wewe nta nivyo wereko kuri stati ati kirezi naronsa ta wundi muntu kwisi nobona nkawe keda mube murarekana mahungu birezi ya bijya sindavyemera ugasanga nk'umugore aryamanye n'umugabo bararyama sinzi ka ibihejeje kuba ko biba ari ibintu bishaje ukazibona nka sandwi zijara mu postinze mayi uri kubwira nde sasa bazico ko muri kumwe none ga muco nimba nk'ubu umugabo atashize saa sita muzaniye aga surprise mushimire rero bihere arakamuhaye bararyohewe mushimire nivyo hari abantu bagendana ibintu vy'ipirika abashaka kubimenyesha naka ariko ugasanga ubishize kuri stat ariko ukampostinga ndagukunda ndagize iki kandi duhuye sha none twiko tubibona ngaha twiko turabibona ngaha urukundo rwanyagwa ntigwihayagiza je nta muntu kuri stat iki ngo ndagukumbuye ngo ibiki nivyo hari gushaka kubishira ko mwari ko muraganira ugasanga nyene oya bakobwa bo muradukunda muje kozibana nkubo ngo yana ngo wantwengeje kweri wantwengeje ukajya kantu shusho ngo ntuzu gasubiye ngo ndakumbuye ngo haha naje hari gihe bishika kakariko ngo gira vuba ngo ngero hansubira ngo gira vuba ngo twari tuhari we niho havuye ibintu byo gupostinga kugeza igihe abantu bapostinga n'ubugari ku ma status aba star urumva rero uru bintu vy'urukundo nukuri ko Imana ntiguheragiza ucomenga aho kuri Facebook aho menga ni scandal we nk'ubu ntiwoja mu rukundo ngo postinga umukunzi wawe kuri Facebook umubaza uko yaraye
abantu turi public figure okay je nubona kesi ndiko ndifotoza ifoto c'est pour du bon nivyo tudandaza ndashobora kukugupostinga yafuwa pase ndafise umwana wa grande sœur arakunda kuza muri vacances abantu benshi bazi ko ari uwiwanje rero ndashobora kumupostinga nirabire reaction zabamwe donc ndi muri commerce bashobora kuza kumuraba wa mwana wa muco kazi yakukura yaramutse rero ari uwundi mwana nyene wa mwana muri ya mvugo yateye wa mwana uriya mwana wa mutama ngo mvuye kurya umwana nawe buca barya wawe ujya muzehe bashaka mutamuhamagara je ndamukeneye urikuru yabuzaza sinaronka ibiharuro vyiwe nzomuhamagara je n'umusi no postinga boyfriend wanje nta nuwo bimenya ko mu posting ntiwomenya uwari niwo kwatura nk'ababandi uvuga ati sheri mukunzi ntawe usa nawe ngira bizoshika kuko ntaramugira nyene numva no kwemanga nkuko ngira bizoshika ariko no mwanya simba ndavyumva gose niho baca bana baroga umugani wayo erega si bose bashaka ivyiza bitubako baca bakuroga bivuze yuko ikintu ciza muco ufise ubwenge wo kinyegeza ntikija habona ya urakinyegeza burya inzahabu urayibona ngo uyikoreko nkuko inzahabu abona umuntu ayigendana muri ville nkuko nambara n'abantu ngo bambaye ngo amashanete y'inzahabu na biverifya nkasanga sinari aranihisha navuze inzahabu nyene yanyayo ivuye mu kuzimu upfe kuyibona je bavuga ngo imuyinga ziri yo mugana yo ndabona nkuko ariko ndazi ko zihari komsarero n'agashishwa kayo urabona komsarero iboneka bigora bazi n'agaciro kayo niyo guhishwa ico nyene namwe umuntu ba waramutoraguye nkuko nuwo ku muhanda nyene umugani w'abanyarwanda nuwo kwibarabara komeza ushireko ariko c'est pas bon kuko muzoheba neje ushire kuyundi tuzonarambirwa alright muri byinshi ugenda uvuga ari n'ikindi kintu muco wagarutse ko je tutonemeranya kumbura utokwemeranya n'abandi bantu benshi nubwo je twogihuriza ko usa n'uvuga yuko uburyo umuntu aremyemwo ingeso ziwe ntabwo ngo ni ibintu bihora biri dynamique nta muntu ngo wanyawe ahoraho usa n'uwerekana yuko nk'ubuje nimba ndi sage uno munsi ejo abantu bashobora kumbona bwa bugabo bwanje kwa gutekereza kwanje kwamvuyeko kiriya kintu ntabwo ubona yuko usa n'uwahenze abantu sinababesha ya navuze erega si ngombwa na kandi bemera ivyo nemera oya nabivuze c'est le mon expérience rumva nuko bavuga c'est le muco ntaribi uko tuvuga ba Aristote bande rero nanje fata c'est le muco siko uko nabibonye nta muntu ashobora kuvuga ngo jewe mezuko ya uramenya zimwe muri caractère zikugize ukazimenya kumwe nshobora kuvuga ati je no se ko mvuga ngo je mezuko bose no bigira ukunuko ariko nagarukanya akantu ndakubwira ati ngira nuko ntaragira ku boyfriend noba nemera kwiyo level siko tingira nanje tikumbura nawe cyo gusaza nimwe abandi bagira uno munsi utemera ugasanga nawe urabigize siko uno munsi rero ndiko ndabihakana c'est le mon situation ndiko ndabamba uno mwanya ariko rero niyo mpamvu nakubwiye ati ntushobora kumenya uzobuka example natanze namba waravya mission yose hari abantu twari tuzi ko arabashinga ntahe ego warakavuze ngo hakubisa akantu gatoya gusa ngo bwa bushinga ntahe turabuhiga turabubona hajagara akantu kamwe gusa uravuga ati uyu ni mwanaume au ni mwanamke abo ni bari abagore umenga nibo bakayagisa direct siko twene hajya washaka kuvuga bande ko muco abantu kwabona arabashinga ntahe mugabo bajagara akantu gatoya gusa murabahize ngo bahindutse bagitse umunwa nk'uw'abagore ugasanga umugabo yicaye aho aratuje muri magaze yiwe wibeshe umusotore mu gutukanagira nimwe vyuko vyose vy'abagore kavuga c'est toi igihe waje muri asti bashaka gushaka kubukiriya avuga tantine yiyubasha abapapa bakunda kuyubaha ukuntu burya no kugukokera ngo ugura ikintu si cyane oya si cyane bijya byo gusherisa si kirenga vraiment okay ugasanga araharatuje ingo bamukorotse usanga ari karatukana ugasanga ari karagira iki akona karoro kandi natanze sivyo rero ntushobora kumenya umuntu ngo ameze ugasanga ufise umuvyeyi akarorero agukunda kubera uri umwana mwiza uri umwana wo mu nzu surtout les filles ibesha bagukubitinda iyi aranakwirukana akakwambika ibara ariko muri uwo mwanya ntitwavuga yuko ari ingeso ziwe zihindutse cyangwa atakiri wabo arahindutse deja uramubabaje umuteye igikomere none acaguma twenga kandi situation yageze mu idatwengeje ijambo ry'Imana tubwira ko ata burya keshi bigeragezo duhura navyo Imana ibibizi kandi bizi yuko ibizi igipimo cyawe cyo kuvyihanganira mu gihe rero unaniwe no justification
nta bindi bintu rero nta muntu avuga ngo meze nk'uko umuntu ahinduranwa n'ibihe na situation umuntu agezemo urumva okay nukuvuga none gamuco nimba wemera yuko umuntu ahindagurika siko ivyo bimatanye n'ikintu abafaransa bavuga ngo le milieu influence aho umuntu abaye n'ibyo abayemwo bishobora kumuhindura bagaca bazana n'akandi kantu kari proche kavuga ngo dis-moi qui sont tes amis je te dirai ce que tu es uravyumva ariko muca agacagaruka n'ubundi muri bya bintu vyiwe agashigikira bariko baravuga ngo burya kugendana n'abantu bafise ingeso mbi ntabwo we byoca biguhindura ngo ugire ingeso mbi atariko wari umeze ti kuko imyaka uba ufise na personality nta muntu yokubwira ngo tera ibuye ku ikomine uzi ko kizira ngo uce uriterayo ntabwo wumva yuko ica kabiri kivuguruza ica mbere vyose nakubwiye bivana n'umuntu reka tuganire gake gake aha je ngaha ntekeye imico myinshi hari iyo nzi hariho kandi niyo ntazi kandi sifise yose wowe iyo ufise yose jewe nanje sifise yose iyo yiwawe komuteri naje kandi iyo mfise nawe si ufise urumva hariho iyo duhurije ko hariho kandi tudahurije ko siko oroca ngaruka uvuze yuko wabivuza mu Gifaransa kandi c'est pas bon faut mélanger turavana yavuze yuko iyo ugendana n'umuntu kenshi pakos kenshi ntitwavuze misi yose vyose bivana na ariko mu Faransa wewe reka nagisigura neza muco ndumva uri kurakigabanya uburemere bwacu yasa n'uvuga tugishize mu kirundi ngo mbwira abagenzi bashanga mbwira abo mugendana umva nuko utonye bwira umbwira abo mugendana ndakubwire imico yawe none uza kumbwira gute nimba ugendana n'umuntu anywa amacupa 10 ya boke nk'akarorero yuko nawe hatazogera igihe basi ngo utangire kunywa na makeya nimba ingeso zawe dushobora kuzirabira no kuba mugendana muco reka ndakwereka ikindi kintu imbere yuko uza kugendana n'abajya abantu ukabitamo nk'abo muzokumbana waruzi yuko ikibigutera ari uko baba ivyo baba barimwo nawe ubo binezererewe no muco niko kuri no reka ndakwereke uramutse utanezererewe mu bintu ndimwo na kino kiganiro ntaco twokora hari profi nanje nkushakako kugira ugendane na baba mubeshe kugira ugendane na baba wewe ugira mbanje ngaha reka tuvugane ukuri mbanje ngaha diko ngo nuko ngo mukunda gose ngo tuganire hari ico shaka gushika nuko tuvyoriyanse cyane kugukunda nuko byoriyanse kugukunda mugabo byanka byakunda basi warigeze no kukivuga hari umuntu akorana kubera unezerewe uburyo muri ko murakorana shamuco nka wewe ubo wagendana n'umuntu umwaka wose urumva inzira arimwo n'ivyo arimwo atanabike yabikunezeramo bivuze ngo muri zange so ziwe hari ibyo usanga uri kurifadikanya nawe canke nawe akifadikanya nawe ariko we ntiho bigira mu ruhara kugira ugendane nawe wewe ahubwo yo kurondera ikintu diko nagomba ndababwiza ukuri narabonye ikiganiro rya mukobwa mwakoranye avuza nikembe niki avuza inanga y'ikirundi sha avuga abantu yakoreye ngo afasha epidoro yitwa epidoro sindamuharirije urumva mugabo c'est pas bon yuko abantu bereka yuko umenga wowe uhorana umutima wo gufasha ugakora ibintu nkuko kugira ibintu bimusaba energy nk'iryo arakora urazikumara iminota ingahe wongorera ngo kubera umuntu wewe abantu babo ukuntu tumeze tukiri kumwe turakwizeza ibitangaza iyo wibesha ukagenda gusa c'est fini rero Jacques ukuntu umeze navyutse numva ashaka gukora service ndayikora ariko pas toujours nikomeze muco pas toujours nk'ubu wakubwira ati rindengereze kuri ibi nibi ndabona ko hari ico wofasha ntushobora gutanga service wewe ivyo birabaho turabikora ariko mu nyuma haza ama deception menshi kuko we nambaje kugukora iyo service ntuce wishiramo ngo muco ngo yayikoze ngo nkuko nyene hari kindi kintu nanje nkuvizamo mugero nanje ico kintu utakinkoreye surtout les stars ndashobora kuza kugukina okay akaroki ihuta diko nkagukinira filme zitatu gratuitement na bisi nirihira utanandihira sintanguye gukina none nibeshe nkukoreye kunca amafaranga sene izi zibiri wewe waramukiniye nakarorero ndaguhaye uravyumva nakarorero bwo nkagusaba sene zibiri bivanye n'izina ryawe sene izo zibiri kakubwira ati jewe nagusaba je nagukiniye nakarorero ndiko ndatanga kuko bibahesha nagukiniye utanza akarorero muri domaine uhora mu gihe kinene ego nagukiniye seri zitatu canke zirenga zose nkazimara wowe ugaca ubumva ukuntu nkuye kuguha amafaranga ari sene izo
yabisigura ngo we wa mwanya munini wamaze ukora ineza Ya. ucumenga wewe byategerezwa nta nico bivuze abantu ariko benshi kuri wewe- dufasha bo baba babona umenga hari ibintu tubashakamwo nivyo tuba tubibashakamwo ariko si kuri level bo baba bavyibaza kuko namba ari ibintu tubashakamwo ntitubibashakamwo gusumba uko tubashaka ntitubashakamwo gusumba uko bo tubashaka uko bobo tubashaka kandi igikomeye uba ushaka ari kijya kiba kiri muri we none kiri muri utamubonye ukironka gute wa presence yiwe yo irakenewe okay muga urumva yuko ntabwo ushaka kujya mu muntu wa nyawe ariko Ushaka imbere yuko ikiri ubona muri we. kirya kintu kiri muri we eh ntushobora kubona eh esprit ndakivuga nkuko yego yego utarabona umuntu wa nyawe ubanza kumubona deja kubera ko physique. esprit iba muri wa muntu Of course sivyo? akoko niko nikoro biba bimeze rero no kuvana umuco none nk'umuntu kuri ico kintu nk'umuntu ashaka gukora ineza yo yikora ku rugero rungana gute canke yo yikora gute kugira ntazi kuko wahagaze ku kantu nanje rimwe rimwe nkunda gusoma nkumva karankoze ko kuvanga ugi ikintu cyose wokora nubwo coba kibi ntaco gitwaye mu gihe nyuma yaco atakwicuza kozokubako kuko burya n'icaha gikomeye ku isi no kwicuza no guhemuka nyuma yo guhemuka urumva uca wicuza nk'ubu ugasanga icanyane ko ndavuga ntikirambako hariho filime yanje ndiko ndakora ngira imana umuntu nakoreye ariko arayibamo sivyo umuntu nakoreye abantu benshi nakoreye ariko barayibamo nta kibazo nawe ayirimwe azoyibonekamo azoyibonekamo nta kibazo uriko uravyumva mugabo no mu gihe uwo muntu ukoze iciza wowe ukavuga ati kisinzi yicuza sha ntihabura kayishi ko kidodomba urazi cacu kwidodomba ku mana ni kwa kwicuza abantu imana burya menga mu vyaha yankurunuka nico kirimo kwidodomba rero gukora iciza ku rugero rungana gute kugira rumba jije aho bisaba communication do Saint Esprit canke indi mpwe muwe wizeye iri muri wewe canke urondera handi hantu kuko cyo menga hazamwo kakantu kabapfumu twavuze ubushize navuze ati ya Saint Esprit canke iyindi mpwe muwe wizeye je navuze iyo nizeye wewe wizeriya Saint Esprit hariho n'izindi mpwe mu muntu yizeye wowe yoborwa na mpwe muyera nubwo bishika nkiyobora Ruga bishika nkiyobora mariko ndaraba muco mariko ndakuraba nkaraba umuntu ayoborwa na mpwe muyera sindagucirira ubanza ariko nkabona menga waramwegeje kure cyane ayo namaso yiwanje ariko n'amaso yiwawe ya nkuko rero okay tugaruke urafapase inanka mu urabona turahara ibintu vyo kubatizwa na cyane cyane ko turi mu manoweri mbona sanze ni kandi ibibatizo byinshi biba mu mbona sanze ni box kuyo ngo wamubonye ngo ko nakayabatijwe ngo yakijijwe avuye muri Yorodani ni kanzu ye nigitangaje n'igiki nyene ngo yabatijwe ngo yakiriye agakizambwe ati barababesha kubatizwa ujya n'umugenzo ntiwemera ko yakira agakizwa nubwo bavuye kwica umuntu batagufashe pasiteri ntareka kukubatiza kandi agakiza twakarose ku buntu ni ku buntu baje anaje amafaranga bagusaba bivuze ko asanzwe agafise kamuco nta umenya none muco no reka baranabivuga je nibaza ko ajya kwava tuvuga none ntiyateye ikirenge icambere yageze ikirenge mu cande Yesu nawe yarabatije kandi ubu twabifashe nk'udutwiko na cyane yuko abariko barabatizwa no munsi ni n'abastar noya nabandi bose barabatizwa habatizwa abantu barenga umwe sha nabandi bose barabatizwa habatizwe nde babiri canke kugira iki je ntibinyemeza changement y'umuntu a rapport avec nibi bintu vy'agakiza tuvuga canke tubamo rero agakiza twakarose ku buntu agakiza n'ukuri ni ku buntu ahubwo ikintu kigoye kubana nako gakiza ajya kukwibika bakwibura nubwo pastor bamubwira ati je nshaka indwi niho nizera yozi ko bitaye ugaruka yongera gusomya amazi ara igrizi raba batiza mu mazi make sindayivuze rero handuruka umukirisi ngo je ngo ndagiye ngo prince nantuze ngo bagwane munda siyo babatiza mu mazi oya sinzi aho hantu haduka ngo yango je wo mukirisi ngo pastor ngo je ngo ndagiye ngo numva shaka kubatizwa mu mazi menshi ngo mpinduye idini pastor amubwira none kubatizwa mu mazi menshi nico gitumye uhindura idini wumva wizeye bakubatije mu mazi menshi ko ariho wowe ubatije ngo yego tingo tugende muri Tanganyika pastor acamutwara rimwe kabiri gatatu
ati izo ni ngora ico nico tumuturatura mugabo muco pay attention no kwizera ko umuntu uzi nimba ibyo yashize mutima arizera ko bitereza kugenda vyaramukoreye vyaramukoreye kana pastor naramukunze mugabo pastor nawe yagikoze neza kandi yagikoze neza ngo tugende mwibenga rinini ryacanganye uturature ngo ubuze umuntu akubatiza amazi na amazi ngo jenje kukwereka ya rero kuba kenshi aho tugeze umuntu wese afise ikintu ashaka kwishikirako nakubwiye nuko kwakira agakiza ntituvyanze kandi agakiza ni ku buntu twese tukaronka ku buntu hagoye ubuzima bwo mu nyuma yawe tutabeshanye mba numva usa n'umuntu atemeranya nuno mubatizo bagenzi bawe baraye baronse bande nubu bariko barabatizwa ryari hose ntibabatizwa bakuma babatizwa jene nibaje kuvuga ahubwo kuvuga gusa tubitahura ukuntu kutariko rofete yuko umuntu wamubonye bamwibutse mu mazi akifotoza none abandi babatijwe batafotoye ngo tubimenye oya bafotoye ama public figure confidence ngo yarakijijwe ni wa wundi nyene ntufatire hajya ni wa wundi nyene mu gihe atarakwereka ivyamwa agakiza none ku buntu kukatuvuga ko nta namamega tubagurira ni ku buntu ahubwo ikintu kigoye ni ukuntu umuntu abana nako hariho n'abandi bantu bakijijwe utazi ariko muco gusa ahubwo ikintu je kirukirana ntangaza aho nashaka uzi ko abantu bariko barabatizwa uno munsi bariko barabatizwa ubugira kabiri nivyo bizeye kandi bizobakorera kubatizwa kabiri nivyo bizeye kandi mu mazi menshi hari ukuntu kera umuntu aba yabatijwe bimwe byaguca ukamenga ntibifadika byo mu mazi make ikimenyetso c'umusaraba uravyumva nivyo bizeye rero ukaza wumva ngo urahiriwe ngo tumukeze naka ngo arabatijwe hewe atanguye kuba gusiragoringa rero ukijijwe rero muco wa muntu munini yagutse kwabona cyo nawe kanzu rero yambaye wongeye kubatizwa kandi nzi neza ko abatijwe muri Pentecote ke sinasi umuntu abatijwe kandi ahubwo ukuntu tweca tubifata tubonye umuntu yabatijwe tukabifata nk'ukumenga ashitse umenga rera icakwanza ntituba turi siyo yuko atari indi business we warimo urumva ikindi ca kabiri ntituba dukwiye kumukeza vya hatari ahubwo umusanga ni box ukamwanka ukaja kuko ubutangwe gupambana rero sasa oya gusa muciroza ikintu nguma ntora muri wewe ntukunda ibintu byinshi ntukunda ko bibera habona wikundira ibintu biri mu kinyegero biri pose yamamvu wanka nabaja gukezereza abantu ku mastati n'ahandi ngo babatijwe ngo felicitation ngo wakiriya ariko kiriya kintu niyo nzira nziza ariko hari igihe tubivuga niyo nzira nziza yo kugera mu bandi abandi bana b'Imana bari kandi buke ari gusanga ugenda uhinduka niko waca tubacira urubanza rero ngo tuvuge ngo mugana nagutaye kuri nduruhande no kuva wewe uri kurahuriza ko cyane cyane nabari abantu bashafata ko umuntu abatijwe ahindutse umwera ahindutse ashugaca umufata ivyawe byose ukamukubitamwe ajya mu mazi baravuga ngo kamere kicaha karapfuye no gupfa ntibaba bakiciye hajya mu mazi uri sacrifice ntikapfira hajya mu mazi muri Tanganyika twosanga yo tumere tungahe hariya twarasigaye hari imizimu myinshi sikarayo hariho n'umuntu pasiteri abatiza bafitaniye bifu na pasiteri nyene akava yikirimwe ati we paka kiwereweke ari we yamwinize urumva ivyo rero nyene tubamenyera ku vyo bama Yesu Kristo yavuze ngo ababigisha mubajije ati none mwami bazotumenyera kuki nta nikanzu yabasigiye ngo ndakubabaza nijya kanzu yiwe ntaho yabahaye ngo uzobabaza muzomubwire ngo ngina ya kanzu yiwe babwiye ati genda bazamenyera ku vyo mwama rero twatayesije kuko tuvugana ku kintu kijanye nuko umuntu ashobora kandi nitwanayitaye muco je mba numva nivyo biba bikenewe no kuruvuza ibintu bikomeye bivanye n'abantu bari kumwe ego twavuga ku kantu umuntu agira kamere nyinshi muri we rero nimwe nakubwira haza haraseruka imwe bivanye na situation mugabo kandi je none diko mugo uremera muco tukiri ngaho uremera ko umuntu ashobora kugira ingeso mba tahoranye kubera zikwegewemwo n'agakukabo bagenda harya ni kamera imwe muri we baba basembuye oya muco ico kintu nitwo cumva kimwe muco nza abantu kera batanywa inzoga ariko rofete yo guma batembera n'abantu ku migoroba rofete yo kuja ku marigara rofete yo gusoka cyangwa basoka bisanze bavuga ngo reka mponje numve none okay reka karero umwana yavutse akijijwe iwaba tegeza n'inzoga nta numwe avuka akijijwe oya muco wahe reka tuvuge gukizwa tubona muri society kwigishwa gukizwa naco base umwana avukiye mu ishengero batanywa inzoga uwo ni jewe uwo ni wewe je kuva mvuka uwo ni nta nzoga wigeze unywa reka tubandanye hanyuma rofete yo kubateramana asigaye ateramana n'abasani abasani benshi muri bo kwinywera inzoga ataco bibatwaye
sivyo uwo ni muco tugume kuri muco ugasanga usigaye utemberana n'abantu umunsi umwe barakuremereye baba cyane nta musani imana gumanywe ibintu vy'amafani ivyo ntibitwika wowe wese uvuga ni je ntibibaho yego aracari wewe ndacari jewe mugabo mukanya araza kutaba wewe niho numva urumva urumva hanyuma umunsi umwe ukaganzwa kugeza igihe bagukomeza ukabona nyene ko menga nta nico bitwaye ukanywa kuri yanzo gutangura rero kuvuga wumva ko menga ngo reka numve nibisanzwe nywa karuwayari ni nk'ifanta nibisanzwe bakunda kubibwira nanje ngo karuwayari ngwerege ni nk'abana baraza bakubwira ngo ni nka Sprite ni ibintu bisanzwe hanyuma umunsi umwe ukayinywa nshaka mbaza kwera akantu uvuze ngo ni ingeso baba biruye wari ufise muco we muri kamere kawe ni waganza ugacumya ugero wayari warigeze mu ngeso zawe muri kamere no mu mico yawe hari inzoga wigeze unywa wumva ari kamere baseruye warusanga ufise yari ryamye cange wigishijwe ikintu gishasha utigeze ukora kuva ubayeho niyo mpamvu nakubwiye bavuze ngo umuntu avuka ngo mu muryango ukunuko jewe gushika a 17 sinovuga ngo sinanwa inzoga ariko kandi ntazonana mugabe ico gihe nareka kuzinwa selo na condition zaba ziri muri chorale naririmbamwo selo n'amanyigisho baduha muri Sunday school selo ni gitsure cha entourage yawe bufise ariko a 17 18 nkuko niho nagiye gutahura impamvu nsenga ico gihe hose nasenga ntazi impamvu nsenga niho nagiye gutahura impamvu nsenga menya n'impamvu kandi yotuma nsenga aho rero canza kwitahukira sivyo rero kuza kuvuga ngo abantu mugendana diko ukabuza umuntu yagendanye n'abarara muco ndimo jusqu'à maintenant none musi ubaye mu birara tubibayemwo tugendana navyo impamvu ndabivuga siko none sivyo ya niko kure kabisa ibi bintu birimo ubugendana n'umuntu w'imborego none uwo umutandukaniriza hehe naho bantu ko turavuga donc aboregwa pe bikagaragara kagendana n'umuntu hamwe ibimogi agira iki mukaguma mugendana yidandaza nivyo yidandaza ya urumva yidandaza ni yagiye kwidandaza rimwe ukabimenya ugakwa no kumuherekeza ukamugeza ku irembo ry'inzu hava yinjiramo ariko wewe ukaza kumva iyo mpwemu nta musi numwe irana gufata ahubwo keshi ukanahanura urumva ukanahanura sinovuga rero umeze neza kuko ivyo bintu muriko mubivuga ba bantu bazangeso muriko murabatererana reka rabagendane nabo batazifise babandanye bagendana ariko muco wongira imana uranasenga uranakijijwe n'ivyanditswe biratubwira muco ngo ntitwifadikanye n'inzu z'abatizera uzi ikintu bibiri bikaduhanura itinya no kubera ibibona yuko wa muco atigeze amenye bambabarira inzoga zitanubwo gendana zifata nk'icyaha nubwo atazonywa urumva wa muco bibiri ni nkuko bivuga ngo wa muco atigeze anywa inzoga akazogumana n'abazinywa umunsi umwe azisanga ariko arazinywa ntiwemera bibiri none nayo irabitubuza nawe kandi cyo tubwira duhindura amahanga usabira birabe hano hantu igaruka ikavuga ngo uzohindura umuntu mutagendanye hano biri igaruka ikavuga ngo reka bikurane bazobagarira nyero umurima ni azorobanura ugwafunura ico kintu kirabaho sinogisigura ko cyane ngahapura nsanga nivuguruje muga muco ndashaka kunyemerera kano kantu uremera yuko umuntu kugendana n'abantu runaka ashobora kwisanga yaradukijwe n'ingeso mbi zabo atigeze abamo akura kemera 50% ariko nisigarize 49 uko mubivuga muri benshi izo ziragwa tuvuga turi benshi ahubwo wase kupfa kwizimana aho bundi kuruba wana kubonye oya kandi je ntarigera nandukirwa jewe camuza kunsida gute muco uwo nimba bitanagushikiye kuko ni benshi kuko sina ngombwa ngo twemere ibyo uvuga byose kwa rukuri ariko dufatike ibyo bavuza rukuri uri umwe mu bantu majana 9 kwanza uri umwe mu bantu 1000 nuko amajana 999 bose ntibameze nkuko wewe wenyene urakana imana iza kuba yarirobanuriye banzereke nkubwire ari ikintu bakunda kuvuga ngo muco nukuri ko imana umuntu araba influence the cineaste kesh babaraba nkunda gukoresha inote ya kumenya prostitution ane padire hari ikintu tinya kuvuga mu kintu uraviyoye nyene uko hari ibintu bihari tube tubivuga muco bakunda kuvuga gute mu kirundi bimvugira bakunda basa mugana ndisho ndagishize mu kindi cyo bagikaze gusa bakunda kumera nk'abagiriza yuko badandaza imibiri bagira ukuntu bajyamana n'abagabo benshi bagura imibiri kuko se abakobwa gusa oya kino kintu rero witonde bakivuga ku bakobwa cyane gusumba ku bahungu urumva navuze ati nivyo barabivuze kandi ntibabeshe
sinje kutweza ngo ntimutubeshe ico ndagukundira kuko umuntu wa mbere yabivuze ukore guharura kwemera kuko umuntu wa mbere yabivuze ngo mugira ubuntu butiza urugi umuntu wa mbere yabivuze arafise uwo yabonye ariko kandi cangaruka aho yamubonye ntiyari wenyene kandi abo bari kumwe bose ntibari abakinyi ba filime siko akoko rero nta muntu yabikoze ngo nuko aje mwino industry niko yari ameze ahubwo yaje ahantu hagaragara abona abakiriya benshi acakora cyane aca asanga n'ikibuga akorerako kenshi kiba gitunzwe n'amakamera yabaye umusitari muri vyinshi nakubwiye n'umukwizini yarateka neza n'umusitari wo muri iriya domaine acaba umusitari muri vyinshi ni nkuko hari n'abaganga bakora uwo mwuga ni nkuko kandi hari n'abigisha bakora uwo mwuga mugabo ntibama hano kuri kamera uno musi hari umuntu ari muri Australia anzi kandi ategetswe kumenya n'ivyanje parce que ndi afisha urumva rero kuba wakimenya ukuntu ucu ufatira muri rusange ngo dushe tugeneza tuvuye ngo hari abakinyi ba sinema arabavuga butumwa ba evangeliste ba nyabo bateka mucyo bandi azanga nawe uzigaye wiyita evangeliste sigomba kuvyiyita bagomba kubinyita wewe babikwita mbabarira umakarorero kamwe kihuta kumuvuga butumwa mu bakinyi ba filime umwe only umwe yesu we amazi ntaca ku mwobo uravyumva bariyo benshi numva mbona avuga tukumviriza tugafashwa sivyo none ndabesha dawe reka tureke kubera jewe menya ikintu cose aho ndakivugira umunsi uzombwira ati muco uze kuza tubwirize uvuga ubutumwa ndiko nzobuvuga ni nkuko kandi no kuri eglise la majorité ntibazi ko nkina fili ikaye kiretse wayikubonyemwe akabanye nasanzwe ko akabanziyo abivuze ko ugeze kuri eglise ubuzima bwa filime urabunyegeza ukaba mu bundi nyene ngaragara nyene nk'umuntu yagiye kuri eglise gusenga kuvuga ubutumwa kuri rero ni nkuko no ngaha ntazoza tuje gukora ikiganiro tutavuganye ko tuje kuvuga ubutumwa nze kuvanga ibintu muco kumeze nk'uruvu kandi buryo uruvu ruragoye gukontorora ibaza ikintu kigeze ahantu hari bararitukura gica gitukura rero nafatiye kuri mimi ko yaraza agatamba igisirimba akagira iki akatubwira ubutumwa none umwagiriza iki hatari umuvuga butumwa mire ndaguhaye umwe muri filime umuvuga butumwa nyuma yo kwikuramo ko wese nari nakwemeye kuko sinkunda umuntu tubwira ngo nire muntu wa mbere ngo ukunda ngo muri bakinyi ba filime agaca yivuga no kuvuga mire kubera nzi hari ahantu ndabuvuga hari ahantu ndabuvuga no kuvuga babaye babiri Mireye n'umuvuga butumwa akomeye muri za Ineza family arapiriza ejo bundi yakoze n'igiteramo gikomeye hana tumira none si umuvuga butumwa rero muri filme ni societe nk'ahandi hose habaye ibisuma habaye abasambanyi habaye ikindi nko ni nka quartier jabe ni nka quartier Nyakabiga ni nka quartier Bwiza na kandi gakace kitwa muri filme reka tubivuga rero hari imico yose kubera ko utavuga ngo abakinyi ba filme bose ngo nabaririmbyi basabasi sabaririmbyi basi dufate mw'ijyango ya sabasi uvuge ko twese turabaririmbyi ariko muco urazi ikintu jemba nibaza abantu igituma mwenge baba paying ko attention hari ikintu wavuze nakunze kubera mwe muri ama public figure muri abantu barahabona bisigura muco nubwo ngo ibintu runaka byo babikogwa handi ucumenga mwe ntimuvyemera no kuba birabasaba ama sacrifice kubera ko mwebwe nubundi akantu gatoya nubwo gakora baca bakagrava bakagira kanini bivuze ngo nubwo abandi zijya ngeso baba zifise mwebwe birabasaba kuziyima munazifise naho ni mwiranje ntibiboneke ngo bija habona erega muco haro nabandi bantu bakora ibintu hano bidasanzwe umva turamutse tunamenye two kwiruka ubuhinga bwabo suko batabikora ubuhinga bwabo suko batabikora aba pasiteri babasuma hari aba pasiteri babasambanyi mugabo ari nyisha ariko vyose reka tubikoranirize hamwe Imana iturabu kantu vuze ngo apase y'abasambanye Chimamanda azohava kugurira bariho kuko nabantu azohava kugurira ifana none numvise ashaka ngo umuntu ashira hashitse kandi abantu batogera ivyumbero shishiza hiwe nshiza hanje henze ngushiza hashi mama oya nashatse kukubwira hariho nabandi bose tuzi bakorera Imana none ntibirirwa bagaragara yo twumvise ngo pastor runaka yateye inda naka yayimuteye nkuko oya ntaba sino nkaba yaratoye ngo atere nkuko ariko abapasiteri bose ntituca tubafatira hamwe oya rero bareke kuza badufatira hamwe ntibimbabaza gose kuko umwe wese afise twayo kuvuga ivyo ashaka ku ntibimbabaza mugabo muco mbaye ngize ko Kirizio ivuga guca ati umuhinga suta bikora habwo no ubikora gashobora kubinyegeza
noba nibeshe urahisha utwawe nyene je nanumva tugiye turacari tubishize ntitwaje kuvuga ubutumwa usibye ko nabwo nyene kubuvuga ariko kandi uwo yihisha niwe mubi ni nawe mubi ni nawe mubi nukuvuga ati urinze unabikora bireke binaca habona none gashaka ko twiba twarabatijwe tugasambana twarabatijwe byose ni kimya ubundi iyo haba abantu bose babatijwe canke twagize uko tuba twakurikiye inzira y'umusaraba koko nta vyaha biba biri ngaha kuko abantu benshi batabatizwe n'utwana tw'inzoya twese twarabatijwe rero ivyaha byose bitahariya mu mashengero bitahariya hose tuvugira ubutumwa kuko ni twebwe nyene ubwo tuba influence n'izi nkwe mu mbi nyene zimwe zimwe wow muco bari biza kukwakira mu mugabo harakantu kamwe mba nifuza iyo ndakubonye mba numva twayaga ibintu byinshi kuko uri mu bantu sinajewe ndabivuga hano ndaba abantu buryo bavuga ati muco turamukunda aragura ibintu ku rugero rufatika numva no kubaza na kano kantu wakira gute nsa no kugarutse kuri cyane cy'urukundo kwa bwaka ruca turagisimba abantu babona nk'abantu bibereye mu rukundo ukumva ngo bariko barabacira imanza ngo ntibaberanye umenga naka ngo yobaye ari kumwe na naka ako kantu uyu kumvise ukakira gute uca ugenda unatubwiye abantu bubona yuko baberanye bakwiye gukundana kugeza igihe bagize projet yo kubana uzi impamvu bakwiye kwisubirako erega n'ubundi twebwe iyo tuza kuraba neza ntitwe tuzi ko Adamu yaraberanye na Eva nk'ubusanga Adamu cari ikintu c'ikibogare uri kurumva canke ugasanga Eva yari umukobwa mwiza w'amata yahagurutse tugasanga Adamu yari gikuri birashika ariko Imana irabaravuga ati muberanye uko Imana niyo baravuga ati muraberanye Imana iravuga ati Eva canke Adamu nubwo uri mugufi rekaje nkukuremo umugore muremure w'umunyakaranga niko bibiri ikunda kuvuga w'umunyakaranga ntituzi Adamu nawe yarivuze amazina byerekana ko yarabonye ikintu ciza avuga ati abantu no muntu nuwanje turaberanye koko uriko uravyumva rero ico ni ikintu Imana ikora kuko tweho turabudusanga twari kuvuga Adamu na Eva nibo bantu tuzi Imana yafatanije fresh aho n'izindi ntaheza ba Rebeka nabayisaka haba harimwo ihishurirwa ry'Imana nabo kandi twe turabuko twari kubona umenga ntibibereye rero ivy'amaso yacu abona sivyo Imana ibishaka kandi uko reka tureke gushiramwe Imana ko sikeshi ibinarimwo vyinshi twemeza ko baberanye n'Imana ntibinarimwo ariko rero ikintu no babwira ingo nyinshi ziriko zisambuka ngaha ububona abantu kavuga ati no kweri baje abantu bapfiki abantu banamwibara banafatanye ko vati mbega couple kabisa ariko bashitse muhira ingumu sivyo rero sinumva ukuntu kivuga tureke kubajije kuko umutima uhitamwo uko akarorero kihuta nipo simple uramubona n'umuntu amugaye ari fier we yagaragaye niwe yitahuye ari muri bake bitahuye uri kumbwira iki ujya mukobwa kuri ndashaka yiwe yari gukunda umuntu atagira amaguru umuntu atagira amaboko kweli umutima urukundo ni connection iba hagati y'imitima ibiri niyo mpamvu kenshi uhebanye n'umuntu nawe urabuka avuga ati yewe ujya nije twagenda ibyo bintu bibaho kabisa hari umuntu uraba cyane mu ba ex bafasha ari umuntu nari namukundiye iki urumva ati byari byageze urukundo n'impumyi iyo utombera mukazosaza muhumye musaza neza nukuvuga ngo ikindi kintu mu bintu uvuze nukuvuga ngo uguhitamo ko umuntu bakumurekera wenyene nimba yihitiyemwo akabona biko baberanye we ntuze kubona ko bataberanye muganca ngaruka kuri kano kantu ese muco niki cerekana yuko bajya bose baba bari kumwe haba habayemwo guhitamwo kwiza canke guhitamwo ko umuntu ntashobora kwihenda iyo biramvye iyo mukundanye mukabana bikagenda neza nta kwihenda kuba kwarabayemo kandi kenshi nta no kwihenda kubamo ni satana atera kuko diko wajya turinze duhura nkumva neza tije ngomba kubana na Leonce ngomba kubana na diko ubuzima bwawe bwose Ashya kintu kirateye ubwoba ubuzima bwawe bwose ya kintu kirateye ubwoba gusinyira umuntu ngo tuzobana ibihe byose mama we mu mahirwa no mu marushwa ugwaye canke ukomeye uba inamuco nk'uburi bwo gwari ibintu atuma n'umushatsi ubigipara ntusubire no kuza nzogume mpende isi ngo
niwe mugore mwiza w'akarorero nabonye ku isi yereka mba ariko ndabesha ni hajya rero uzobona muka nipo akunda nipo vyo gupfa ntawe ubizi ko bakundana nkuko twabibonye ariko ruri yo gopfuma ruhava uravyumva ruzopfuma ruhava mugabo kandi ntirukahave urumva rurahari ukabona bajya abantu bama kuri plage nabona udufoto ndabakurikirana cyane ari sheri ishushu ukabona ibogare ya danje ifisi inoti ifisi iki n'umugore ukunuku bahukanye urinde we ubiraba gute ico ni ikintu Imana yaduhishije urumva rero iyo umuntu yikundaniye n'umuntu iyo umuntu yikundaniye nanaka ntuze kujija ngo naka ngo arashaje iki ngo naka ngo agize uku ngo naka ngo yivyiki aje nani nibonera umusore sha umuntu azavuga sha ndabahaye gasoposha uraza kuvuga ngo muco ngo ntimuberanye nzokuragiza Imana izoguhara akantu murakaharaye ngo ukabenga abantu mushaka kubatega Imana ukamenga iyo Mana muvuga niya mwebwe mwenyene ese muca Imana hari abantu oya muco tukigaruka hari abantu bagiye bafata Imana nkuko menga nakibare kiwaba tawundi muntu akwiye gukobeta mw'ikirenge tubabarira kesha Imana nuko tuyizi natwe twihanganira canke ikatugirika ikesha uzavuga ngo ikintu kiragije Imana iyo kikunaniye iyo ubona ataco wogikora ni hamwe havuye amazina ya banahima n'ubujyaye Imana tubabarire Imana tubabarire ibadaye itugwize ko n'imbabazi kabisa duhoze ko imbabazi inadufashe kumara uno mwaka amahoro muco nakunze ikiganiro cawe nakunze kuba waje sinze kufisa abantu nka batatu ku mutima ubantahiritse hanyuma duce tuguherekeza shanda afise abantu batatu ibikorwa vyawe ni byinshi bagende babirabe wanabivuze ni channel watanguye ngomba ya ni channel natanguye banzu bivuge ko kareka kandi diko nka ntiwoshira link hasi oya link yene uri umuntu wahogaye namaze no kuyishiraho oya link yo nanayihashize bayira nituwazi nabonye akantu ngo iyo ngo umuntu agize conference de presse ngo habari kamera igihumbi ya Facebook canke YouTube hasangitso oya zibari zibi nije muntu wenyene umbonye muri press conference ubuzi yuko ntangira gupostinga ntaranata ya na CK kesh bagikoresha statement ubone tarikirako niwe mwaba muri ahantu mutaranata waja muri telefone mukiri muri yashu ugasanga yabishize ya kujya niko gupromote urumva rero abantu notasha hariho abantu batatu bari peso wow impamvu ndabatasha barankunda pe kandi ntibananzi ntimurahura turahura baranzi ahubwo ntiturahura hariho umwe yitwa Emi n'umunyarwanda n'undi mucuti wiwe bamutazira boy Emi intasha uri hose na wivi boy bamutazira boy irindi zina ryose ndarizi cyane n'abagenzi banje bamba hafi turavugana cyane nyene atakindi kintu baviza bimwe by'abasore n'abasore bimwe by'abasore banyu nca ndavyumva mutinjiye no mu bindi tubana hafi n'uwundi umwe ari muri Canada kubw'umutekano wiwe sinomuvuga kubera ariko ndazi aca yiyumva papa I love you so much nawe ndakuramukije nta bintu byinshi no muvuga ko ariko yana muzee intasho zigushikira z'umukobwa wawe aho hantu muco urahageze mbona urakozwe ko uvuze yuko ashobora kubasobanuye n'ikindi kintu kinini kirenze ico gutasha cyane no kumbona ariko agehego yambona merewe neza yambona ngizuku donc hari ibintu nyane Imana igenda ikora ugasanga iguhuja n'umuntu umuntu ugasanga kubereye umugisha iyo wumva mvuze umuntu nta bindi bintu kereke pare ndamukekako ntaje n'abandi bana tubana muhira babiri umwe yitwa Rindi undi yitwa Diera n'abandi bose rero abakunzi banje Rigera family ndafise groupe yitwa Rigera family wamaze gutorera Rigera family mu mpasho ki encore mama lao uyo ari mu kugira mariage imyiteguro myiza y'ubukwe mama lao nani yore Fanira vine nawe ndagutahije gose bivuze no mu Kinyarwanda ariko ko namuvuze tunabivuge iriya etasi vile yajijisha abantu yari yiwe canke yari yamutoye wiwe sivyo ibintu byo barafise cano babicisha akore bitaciye ko ntibiba ari ivyo ndabasuhuje n'umushinga ntahe wawe none yamaze kuba umushinga ntahe akanawe nuwiwe none tubize urabizi ata etasi vile raba iki usanga basigaye banabana bashobora kuba babana ntavyonzi ku vyonzi ntibabana wow shout out to them shout out ku musaza ari muri Canada
umuntu yitwa Boy mu Rwanda na Emi Emi. ni mu bantu nafashe wagivuga ariko ndamukiriza ujya mwana mu rupangu yitwa Linda na Tiera Mucho wakoze kuza cyane wari umunezero kubana nawe for real. Nawe wakoze kunyakira ariko banyaruke bakore subscribe diko. Ijya link uza kuyishira. Nayishizeko. Ego vraiment. Bagire subscribe. Kwiterera imbere janvier ndabaha filme série. Imeze neza ntirimwe abakinyi benshi ni bakeya kandi simvuze ngo mukunda mushobora kubankiramwo canke nkazana n'abandi mukabakundiramo kandi shako niko ntitubimenyera. Wow, thank you. Tubashimire cyane bakunzi ba Fresh TV, nizira kumuba mwaryohe. Make your comment, ibyimiro byanyu ningira kamaro, turabikunda cyane. Ciao ciao. This is Flash TV. We shine to progress.